Yes, today is another day, another blessing. Umunsi mwiza cyane kugira ngo ushobore kugerageza amahirwe iyindi ncuro kugira ngo urabe yuko vyogenda neza. Rikenze yuko umeze fresh, we rero mwakanukanye kureba kino kiganiro hano kuri Black Media. Sininzi aho ushobora kuri kurakirabira, ushobora kuba ari kuri TikTok canke se YouTube, Facebook ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko nizire yuko uza no kugisangiza abandi kugira ngo bashobore kugenda biga byinshi cyane tugenda turigira mwa bino biganiro tubashikiriza. Uno munsi rero ni umunsi uri hejuru, aho ubona yuko abugirize ubona uvyutse hari abandi bantu benshi bavuye mu buzima. Ari umunsi ukomeye cyane kuri we. Trezor Mingo we muri kumwe, ariko nza kuba ndi kumwe n'abagenzi banje. Iwafu bwanje nza kuba ndi kumwe na Revera Pasteur Marie Gorette, ariko rero kandi iburyo bwanje nza kuba ndi kumwe na Ingabire Greta. Tuza kubana mwanya w'ikiganiro cacu minota mikenya gusa uze kuyidutiza ubane natwe kugira ngo ibintu byose ugenda fresh sana. Yes, urakoze cyane. Kurundi ruhande naho ndi kumwe na Ingabire Chingisi Ingabire y'Imana Greta. Kana ndakamutse Greta ndagwa kazana kuri makino iganiro. Urakoze cyane Trezor, ndakuramukije n'abakunzi ba Black Media aho muri hose, tubifurize kororanirwa. Okay, urakoze cyane. Reka nizere yuko mwamaze kuba rero mufata kanya kugira ngo muzi tuganire kuri kino kintu, ikintu kiri interested ku muntu uwo ari we wese ashobora kuba yumva runo rurimi two turavugamwe. Hari ikintu cibonekeza ari cyo tugiye twaye, mbega kiterwa n'iki, mbega biva kuki, nizihe ngaruka zoshobora gushika iyo umuvyeyi adafata cyo kimwe abana yivyariye ngo abanganishe. Mbega hoho hoba ari umuvyeyi adafata abana biwe cyo kimwe, canke n'umwana atuma umuvyeyi atamufata cyo kimwe na bene wabo. Maybe duhiriwe tuyishije turi kumwe na mama pastor umuvyeyi, ariko rero kandi natwebwe turabavyeyi mu rundi ruhande, ariko nubwo tutanganye ubuvyeyi. Reka mere kuri Greta. Greta, we kuri wewe aho ugarukiriza kubona aho ugarukiriza kubona ni bihe ibintu, nizihe ngaruka zoba canke se zishikunda kuba, canke se ni kubera iki ko birakunda no gushika birabaho abavyeyi bafata abana babo cyo kimwe? Ni kubera iki abavyeyi badafata abana babo cyo kimwe, abavyeyi bamwe na bamwe? Je nibaza ko vyama vyashitse twama twabibonye muhiri wacu canke mu kibano, ugasanga umuvyeyi arafise umwana akunda vraiment kurusha abandi bose. Bon, jewe ngiye kuraba sinotora neza impamvu, ariko nuko twama twabibonye. Je nibaza yuko birashika nyene koko ndibishika. Yego birashika, ariko hari ikintu nta kintu kiba kitabeshejwe n'ikintu. Rega ikibazo nuko biherekera kwerega oye tuvuze ngo haba ari impamvu yabiteye. Hari igihe uba ushatse kuvuga ati uyu mwana kumbure ni wa mwana abangutse ku bavyeyi biwe, wa mwana agamburukira abavyeyi biwe, wa mwana nyene ndazi afise indero yayindi abavyeyi bashaka, wa mwana nyene afise amakondisiyo yose ku muvyeyi wiwe. Uheva uvuga gutyo ngo niyo mpamvu baba bamukunda. Mugabo ikigaragara nuko hari igihe biba bakiri bato. Bakiri bato rero urumva biba bigoye kumenya none impamvu bakunda urya kurusha abandi niyi. Ariko rero imbere ko tuza kuza kubaza ama pastor wewe atusha experience muri bino bintu, hariho igihe usanga famiye umwana adakora cyane, abayibereye ngaho waje ku mwana n'ikinege sote n'umukobwa, ugasanga umuntu akimara akora muhira abari ngaho apoje, ugasanga undi mwana arangonya arapfa nabi, arakora ni wateka ni wito batonya biwe bandi, ugasanga umwana wa kabiri niwe bakunda se we ni aguze ikintu usanga wa wundi, kandi ugiye kuraba muhira ntibakora cyo kintu. Joe cyo nibaza zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuvyeyi akunda umwana umwe kurusha abandi. Hari igihe biba byavuye kumbure nko hari igihe abana twese hari igihe tutavuka cyo kimwe.
ugasanga umwana yaragize ikibazo Mhm. sinzi ko uriko uranahura Ikibazo gute? Nivyo ushaka usiguriye nyene ugasanga basi ni ka kana kakunda kugwara kavutse kumbure hatanageze urumva ugasanga rero umuvyeyi yama kumvira impuhwe urumva kugira kagira akacahitamo kugakunda cyane kurusha aba urumva yama kitayeho basi amufitiye impuhwe zirenze iz'abandi n'igihe yakuze akabikika erega byatanguye none birabandanya ariko oya nta kibazo mama pastor aza kumfasha mugabo jewe iyo ni impamvu imwe niyumvira muri nyinshi cyangwa ugasanga ni umwana nyene novuga gute ni nk'ivyo nyene nakubwiye mugabo ugasanga ni nk'umwana yavukanye nk'ingwara umwana abana baba bakomeye abana baba bakomeye bameze neza cyose bagize bavukiye amezi 9 oya basi nk'ubu uye ndaguha akarorero ugasanga nk'ubu mugabo n'akarorero ugasanga nk'ubu abavyeyi bari bafise nk'umugera wa sida birashika bibaho ugasanga umwana hariho umwana umwe muri nka batanu bafise aho nk'umwana umwe byashitse nawe arawuvukana urumva muri ico gihe rero ugasanga nyene urumva uwo mwana urumva ntazokwigera agira amagara nk'ay'abandi bana kubera iyo ngwara yiwe ugasanga rero abavyeyi vyatumye bamwiyegereza cane kurusha abandi bana nukuvuga iki bamwumvira impuhwe kandi urumva inotwe pana naho urumva umuvyeyi umenga ariyagiriza kumenga niwe yatumye umwana gononekara rero ako nakorero kamwe muri twinshi ariko navuze hari n'ikindi gihe bishika gutyo ugasanga nyene umuvyeyi urumva arafise umwana akunda nyene kurusha abandi yego ndazo bigora ko iki kibazo nagenda kubaze mu nyuma reka maze umwanya mama pastor yahitavuze yuko ushobora gushika ugasanga umwana ngo abavyeyi ngo byarashitse kubwo impanuka n'amahigwe mabi umwana avukanye umugera wa sida bigatuma abavyeyi bakunda umwana kurusha abantu tuvuge yuko bajya bano bakundwa ari uko abavyeyi babo barabononeye ubuzima muri ubwo oya si bose nabajima pastor okay reka atubwire urumva mu busanzwe abana ariko tubafate nk'abandi bose bo hanze abana ni abana bacu mu busanzwe ntitwategereza kutabakunda kumwe twategereza kubakunda urukundo rungana ariko rero bivanye n'umwana niwe yizanira urukundo mu bavyeyi nka kurya ufite abagenzi ukunda gusumba abandi n'abana rero nabo nuko hariho umwana ashobora kuba ari hafi yawe sibyo umwana ugasanga ari hafi yawe ukabona umwana umwanya yose mwama muri kumwe uyo mwana aba ari umugenzi utegerezwa kumwiyegereza dufate hariho umwana aba kubangukira sibyo uwo mwana ugasanga umwanya wari wose ari impande yawe kandi mbere washaka ntibisigura yuko ari ukunda gusumba abandi ariko kubera bari impande yawe kenshi umwanya wose mwama muri kumwe wisanga urukundo rwose rwari ku bandi bana rwamwimukiyeko dufate nk'ubu usanga uri kurateka ugasanga ari hafi yawe terezo nzanira iki naho bishitse ukaba uri kurateka two kurya twa mbere two guhonja ubanza kuduhawe uriko urabyumva ariko ugakaranga muri kumwe uca ufata dukeyo ugashyira muri ya safuriya wakaranzemo kubera ari impande yawe uca umuha babandi rero bari hirya bo baca babona umengo ni urukundo umukunda cyane ariko ntibiba ari byo ni ukubera ari hafi yawe abana rero tubakunda bivanye n'ukuntu nabone bameze niwakreye urukundo ku bavyeyi bazogukunda none kubera iki bakiri bato mudashobora ibyo mutabivuga mutavuga ngo nakangwa kunde nako kundi ariko y'abana kenshi bamaze gukura umwana urabica ko mariye ariko mama pastor ntaguciriyemwo hariho akantu reka ndabihuze n'ivyo twamatumva ngaho mu kibano
nankana ngo hari igihe usanga ngo abavyeyi barafashe ingingo yo kutavyara uwundi mwana ngo bigashika kubwuko umwe muri abo atari bwaheze kuvyara, dufate nk'umugore akigirisha agasama iyindi nda akazisanga afise iyindi yama munyuma umugabo aca amubwira ati uyu mwana uvyaye ibizomurira ni wewe uzobirondera, bakabivugana hagati yabo, abandi bantu ntibabimenye n'abana ntibabimenye, bigatuma se wiwe atamwiyumvamwo cane nk'abandi bana we yifatiye ingingo zo kuvyara. Urabona kubera abantu benshi bafise ubwoba bwo kuvyara, sivyo? Mu gihe ufite ubwoba rero ufata ingingo bati jewe rero numva ubu ntegereza kuvyara abana 3 ntawe ndishobora kongerako, ariko bishitse bikitura mukamwongerako n'indwi imwe 2 3 baba bamaze kumukunda, baba bamaze kumushira mu bandi bana. Ubaze bakubeshe ngo hariho ngo umwana ngo yankwa ngo kubera yaje gutirumbuka, burya nta giturumbuka cyo umwana kiba. Numva bavuga ngo birabaho ngo umwana ngakaza kubw'amahigwe mabi. Oya, ayo se amahigwe mabi nuko Imana iba ibizi yuko uwo mwana ategereza kuba mu muryango. Rero umwanka utamwanka ategerezwa kuza. Rero nico gituma urumva uko bigenda kose uzotegerezwa kumukunda, ariko twama twabibonye ugasanga nyene hari abavyeyi bigora kwiyakira, ugasanga umva byanse yasemiye kuri planning, urumva akazisanga umva akanaja no kubibona yarateba, ugasanga afise nk'imbanya y'amezi 6, urumva wewe yaraze ngo ari kuri planning. Rero ivyo kugira zovyiyakiremwo bikaba ingorane cyane, ugasanga niyo rero wa mwana avutse kwiyakira ico kintu sico ntikigera kibaho. Ivyo ntubihora umwana. Urumva umwana urashobora kuba dufate nk'ubu ufise inda umvume ngo urayanse, mugabo amaze kuvuka umwana ujya amaze kuvuka araryoha, ni ibintu utaramenya, ariko nagenda kubwira umwana amaze kujaza arani aca asanga yakunzwe kubera ikindi ndakubwira. Reka dufate nka jewe, reka basi ndaguha akarorero kuri jewe, basi tureke kugakura ahandi. Je navyaye abana 17. Sivyo? Navyaye abana 17. Yego. 17 abana. Urumva ko hari umwana nigeze mbyara nshaka? Guhera ku mwana wa mbere gushika ku wa nyuma nta mwana n'umwe navyara nshaka. Bose bagenda bitamwo mugabo mwana maze kuvuga ati wow, ukasanga ugifise indu kumva wiyase washaka wa muvyaro kumva, mugabo maze kumora bati aha honyene. Nagenda kubwira ngo umwana ni ikintu ca mbere kiryoshe, umwana ni ikintu ca mbere kiryoshe. Ego biranka ko wiyakira mu gihe ufise inda, ariko maze kumuvyara kaba kabaye. Urabona ukuntu umuntu avyara bigoranye bibabaje, urashobora kumva ukababazwa n'igise, ukababazwa no kuntu wamutwaye, ukavuga ati je n'ukuri sinzosubira kuvyara. Ngo ugasanga uwo mwana arituyemo, amaze kwitura mu maze kumubona bica bihera, usora kuvyibuka. Hari ikintu Greta kindi yavuze cy'umwana akunda kugwaragurika, ukuri nivyo. Hari umwana tugirira impuhwe bivana no kuntu ukuntu waramuvyaye, ugasanga ukana ngakuranya amagara make. Mundi kubwo rero utegeza kurondera utuntu zuramugaburira kugira basagira amagara meza, ariko si kuvuga ko wamukunze gusomba abandi, ariko ahubwo abandi bana niho baza kuba umenga abana bobo bibaza ko umukunze gusomba abandi, ariko wowe sivyo wakoze. Wagombye kugira ngo abasi akure ase n'abandi canka ngane n'abandi, ariko si kuvuga ko umukunda gusomba abandi. Ubundi abana tubakunda kumwe bivanye n'urukundo rw'umwana ashaka kumukunda. Rero mu busanzwe nagira mpanure, ngire ko mpanura abana benshi bavuga ngo urumva ngo papa akunda ngo mama akunda n'ukuri sivyo. None reka ndakubaza, umwana urabyuka mu gatondo akagenda akazogaruka ngira ngo sizere nta kintu wamutuma, wumva uzomukunda cyo kimwe n'umwe yakwiriwe imande, wagiye uratuma amazi, wagiye uratuma umunyu. Erega banza uvyumve, n'umwana
nico kimwe n'uwundi mugenzi n'umugenzi ukunda umukunda bivanye n'ukuntu ariko arakwegera n'abana nuko rero abana nimugira ubugenzi nk'ubu turafise abana tuba dufise ubugenzi nyene ukumva ati kabisa ubu n'umwana ariko mu bagenzi arimwo hariho nk'umwana iminsi yose yamatonda muri stoke dufate nk'abana bamaze gukura akaraba muri stoke ati ashitse ngani zitotuma zinduka nubwo ataca afise agaca kwegera ati none ma ko mbona umengo stoke yahetse uwo mwana ucubona ko agize iki arakurikirana hafi ibintu ukomeza ugasanga mu gatondo uko wambaye agaca ati ma oya wambaye nabi genda subira inyuma wambare neza akakuraba by'ukuri uwo mwana burika kumukunda banza urabe ubugenzi wogira kuri mama wawe nayo ubundi abana tubakunda kimwe ahubwo abana nibo bazana urundi rukundo rutuma ubakunda cyane. Okay, uvuze ati rero abana nibo bazana urundi rukundo tubakunda cyane, abana bo bafise inivo ingana bijanye n'urukundo ruva ku muvyeyi. Greta mbere kunza kumanza ati mvukana muri bangahe numva urukundo afise wewe hajya muhira bagutuma amazi kangahe wewe kenshi yego kuzana ubwatsi bw'inka mera baragukunda wewe twese baradutuma hari oya bone gufise ko abana mera bari bigaba ariko mbere mugana mu mapasta hariho igihe usanga muri abana muri bake ugasanga mu vy'ukuri ukuntu mubayeho muhira hakintu nakimukora nubwo bakubwira ati zuze gusanga ati mukorope mu nzu wahaganagura akabati hama nawe uzi gucukubura ngaho hanze hama muze guca mutekara sobaye bahatu amena muza gusuma sivyo barabiduhaye uko muhira kuzusanga rero muri cagi mutanguye gusigana uriko urasigana na batonya bawe utabikoze ibinanje ngo bino ntavyo nza gukora deja uri mukuru wewe umuvyeyi niyaza apari yuko mwese mufise urukundo rungana acetangura rero gupeza ku myaka n'ubwenge mwe mufise aciye asanga we mukuru wasiganye na mutonya urusha imyaka 5 udakoze ikintu ntaco nkora deja uramaze gutakarizwa icizere ku muvyeyi cyo kuba responsable ku bintu kakandi gato nubwo katafasha inshingano zako neza ugize urabe no mu kudutuka batuka wewe wagipfuwe mutunya wawe mwakoze kugira basotera uwundi mutunya wawe mwakoze ikosa rimwe wewe mukuru batuka wewe ubona kupfuye ngano kugira kibokoro rero cyagira usanga abavyeyi umva umenga araguhohoterwa kadatutse n'ujya mugujya uramuruta wewe wari kwiyumvira cyane kurusha ujya so numva umenga twene bidudetermine urukundo abavyeyi badukunda ariko ro kandi cyo ngumba ngaruka arige n'ukuri usanga umuvyeyi kana atagakunda nukuri nanje nivyo ngira mvuke hagusa nk'umuvyeyi kana n'abavyeyi birabavako kenshi nibyo ndiko karakora nukuri ibintu byose kabikora mugabo atashe arakarya umutima menga sakiwe mbiriza rero hajye ni wabona umwana kesha aribwo umutima menye ko ari wakundwa apo nabije bimamiro ngomba ndakikuzanire rero ngomba ndakwereke kenshi umwana kuba hafi kubera bari wakuba hafi akoze ikosa wasanga wakubise ariko wawundi atigera aba hafi umukubita umukuye ariko wawundi aba hafi ugumubona amakosa yiwe urumva mu nyuma uzisanga uwo mwana ari wo wakunze gusoma nk'ubu jewe ndafise umwana nareze sivyo uyo mwana abana biwanje baramupfuhiye ku buryo ho umwe wese bamwanka uyo mwana ari umwana natoye mu baraba cyanda muzana ndamurera mugabo uwo mwana nasanga ari wari hafi yanje yakubwiye jewe musanze abana banje nabareresheje utuntu tujya na turiya gutoragura mu barabara canke kwikorera iduseke uja gucuruza nibiki nivyo nabareresheje uyo mwana iminsi yose ngiye mu kivundi nkaba ndiko ndavundurura ivoka nawe yacazana akabase kiwe kandi yari mutoya harimwo abana banje bamuruta harimwo nabo yaruta yacazana akabase yikorera imbere basi nimba jewe nshobora gutwara ifungo 50 zivoka we yaca atwara nka 10 jewe rero ndiko ndagenda gucuruza nimba duhagaze naca ntangura gucuruza iziwe zahera nkaca mfata izindi ziwanje nkashira kuri iminsi yose dutashe
twaca duca kuri cafetaria nkamugurira igitumbura nkamugurira amata tukaja dutaha agataha yihagiye niyo yasanga batarahisha yaceje kuyiryamira hama bakaja baza kumubyura bagenda mumureke azoryejo uriko uravyumva urumva rero bavuze ati mureke azoryejo nkaca ndamubikira ibyo azoryejo bama babona umengo uwe mwana nkunda nagira ndakubwira iminsi yose urukundo ni wewe urukreya ku muvyeyi ku bana bakuze none kubera ko twana duto usanga dukunda kimwe ubwo rero urumva muba mufise urumva muba mwamaze kugira ubwenge umwana yakuze aca atangura kugira ubwenge ati none naka ko ari we bagurira impuzu cyane gusumba none naka kubera uri ikindi naco ibintu byo kurya umutima abana umwana yumaze kuvuga umaze kubona ko hari ikintu azova mwejo tegeza kuburyo umutima kugira ngo ejo azakivemo hariho n'uwundi ubona ati uyu mwana nubwo nogira gute yahevye uriko uravyumva uyu cumuzana buhoro buhoro nk'umwana numurya umutima kubera iki uramaze kubona ko ataco azovamo hariho abana ushobora kwicara ukabona ati umwana nubwo nogira gute ntaco azovamo ariko uyu unyamfatiye ku bwenge bwiwe azovamo ikintu ucudura umuba hafi cyane nibyo rero muguma mwibaza ngo naka niwe bakunda cyane washaka umwana agakura abona umengo ni wakubitwa ubundi akabona umenga abandi ni oya mbere uzubirabe kesha umwana kankamirwa ni uzosanga ari we mwana kuundwa kuko ni wazovamo ikintu ariko umwana umaze kubona ko ataca azovamo ucureka kwiruguramo babariza ubusa ucubireka bafate nk'umwana nko kwishuri sivyo iminsi yose yamabu wanyuma yamabu wanyuma mwaka uyu wundi aradubagura none reka ndakubwire wa mwana azoba yabaye wa mbere iki gice akaba wa mbere ikindi gice ugasanga wa gatanu woreka kumukubita ubonye atari kariga ucumubwira ati turikaye wige kandi ucumukubita ariko wa wundi ko yama abo wanyuma nubwo wewe kwirabira uvuga ati none hahandi uvuga ati ni handi n'Imana ivuga ngo nkunda bankunda ngo abandondera ubudahumeka nibo bazombona n'abavyeyi rero nuko nico dukora so kuvuga ngo tuba twavuze ngo hariho urukundo rurenga urundi oya ariko rero ico novuga hariho abavyeyi bamwe usanga umenga ukuri barexagera siniko no bivuga ugasanga erega barya abana ubwo bwenge bwo kuvuga ati none ko mama mbona yitaho naka kurusha jewe bigenda gute ko mbona guma mu tuntu agira iki umva twebwe barya abana bakiri batoya nibwo bwenge baba bafise vraiment avuze ngo mama kunda naka kurusha twebwe ubwo nibwo bwenge bwiwe ntiwona mushavurira muri ico gihe rero kubera ko ari bwo bwenge bwiwe hama akaca akura yarishizemwo ivyo bintu akaca akura yarishizemwo ngo urumva ngo mama ngo akunda ngo naka ngo kurusha twebwe rero nawe uri umuvyeyi niho ho kuhagabira rero ukabona bakuze iyo bariko barigirwa haruguru gatoya ukahindura ukanamwereka turazi mutoyi wanyu gituma namukunda kurusha mwebwe byari bimeze abana ukabasigurira basi abavyeyi bo muri no minsi canke bo mu minsi yahera hari ukuntu uwomenga kuja kwisigura imbere y'umwana womenga n'icaha bikamugora kandi ugasanga ari mukuru mugo kubwiza umwana ukuri ati burya je vyagenze ukuntu bikamugora vraiment kuvuga kandi iyo yari kubimubarira umwana yari kubitahura rero wa mwana mu gihe nawe agumya adakunda abavyeyi nkuko urumva hari ibintu yabonye kuva kera urumva kandi na wa muvyeyi kumbure nimba yitaho ujya mwana kurusha bajya kubera impamvu yinene hari n'igihe naho nyene niyo azokura ugasanga ako kantu karagumyemwo rero ujya mwana wundi kumutahuza ugasanga bibaye ingorane kwera iki ntiyigeze abibwirwa ntiyigeze amenya impamvu umuvyeyi ntiyigeze abwira impamvu abandi bana ngo babwire ati burya ibintu vyagenze ukuntu ukasanga rero wakuze ivyo bintu warabigumanye mu mutwe ko bakwanga uziko kandi direta n'abakuru babiri kandi akwereka maybe ngira ndakunganire ariko ndarakunganira ngira ko nashaka kubaza hari usanga abavyeyi kana ko bamukunze cyane kubera yuko vyihuse
amaso yawe kubona ico uwo muntu azovamwo Mm. nanga akarorero swat wabonye ko mw'ishuri arabitora binyarutse kanaka wewe ni muri babandi bitwa ibigugu wewe ni ikigugu kw'ishuri ariko rero ntaguciriyemo gato uribuka ko bariyo bana twigana baba ba mbere uyu munsi bari hehe urumva rero ukatusanga uwo mwana we wisi ikigugu kw'ishuri atabitora wa mwana mutonya mukuru wiwe canke mutonya wiwe abitora kw'ishuri umubwira ati yo kora devoir zane kore devoir gogo n'urugugu n'ugogo goraba filme ugabanye volume gusa umureke yigire sivyo gende ugire mu cumba urwo ruce barara film muri sato ugabo wewe wafata kuri ico kintu kimwe gusa nitwibagire ko umuntu ariho kuri inosi byanka byakunda afise ikintu ashoboye kandi bariya bana bamwe baba banyuma mw'ishuri uyu munsi mu buzima busanzwe nibo bavuyemo ikintu gikomeye baje badeje bose bama company bana basoma company akomeye ntibaba ba mbere mw'ishuri urumva twebwe twese twaba ba mbere mw'ishuri urumva ariko uko tusanga uwo mwana hari ikindi kintu yoshobora swate usanga afite impano yoba uwa mbere mu koga akagira sivyo yoba uwa mbere mu kwiruka nka Francine yoba uwa mbere mu agiye kuroba yoroba ifi nyinshi abandi bazibuze urudandazwa ruri mu mutwe wiwe mwemwe barabishije amaso ico kintu kimwe ngo ntiyabitoye kw'ishuri urugwana n'urugugu nta nuko tuzona gwita mugabo umuravye ukamuraba uwo mwana atarapfa yovamo ikindi kintu abavyeyi rero kubera iki ico cyo mutacimbira mufata ku kintu kimwe aravuga ngo uru n'urugugu mu busanzwe wewe musanzwe uri kufatira kw'ishuri twafatiye ku bintu byose ni ku bintu byose mwana pasta nuko naje nuze kunyishura ibijanye n'ivyo nanje ntakubajije hagiye umwana ashobora no kuba muhira atagamburuka iyo impano yo kugamburuka ntayafise mugani mu brother aho yiyamira gukina umupira mugenzi arageze kumbwira ngerega ngo kugira indero si itegeko urumva gasanga we nta n'indero afise mugani wese itegeko kugira indero nta n'ugana gamburuka muhira mugara afise ikindi kintu ashoboye ntaca abashoboye atagamburuka muhira umviriza imbere y'ikintu cyose kibaho ni indero none reka dufata nko mw'ishuri ufise 99 kwijana ugacuronka ubusa mu ndero uraduka ni kugamburuka kutagamburuka nuka kutagamburuka kana afise indero umviriza ndakubwira ibyo bintu ntibibaho afise mugabo umviriza aye hano ufise indero mugabo atagamburuka yego none yogamburuka gutatanderagira barahari nigikunda umviriza utafise indero umugoro ugamburuka oya ntigikunda erega nta bugamburutsi biba burimwo mu gihe batanderagira mu gihe batanderagira ibyo yokora byose ubigwiza n'ubusa ejo nta kazoza na kamwe ushobora kuronka mu gihe utagamburuka mu gihe utagira indero nibyo wogamburuka byose ntaco bivamo oya indero twavuze mama pasta siyo ndero wewe uri kuravuga indero twavuze ni ushobora gusanga ufise umwana wabujije urana abana b'abahungu cane cane ugasanga avyuka aja gukina kuri telemisi yose waramubujije mugabo yarakwankiye neza urumva kubera iki uwo mwana ivyo bintu vyo gukina biri mu marasi wiwe wamubwira ati genda uko zibi akanga gusa akaja gukina basket urumva umuvyeyi co mufata nk'utagira indero umusanzwe abatanderagira umvirize gituma batanderagira mu busanzwe umwana nyamwana no wumvira arashobora kumbwira ati korika akagikora akamwe ati ma ndagikoze je ndafise abana yaraza akambwira ati ma yego ibyo byose umbwiye kubikora ndabikora muganje nje kumupira ni kuri nakibatse akabikora ubwo nyine uko acumurekura mbere umurekura amasaha menshi ashoboka hajya rero ntuzuvuge ngo umwana ngo yirwa kumupira ngo yirwe ngo nuko ngo abikunda bizovamwe ikinejo wapi ashobora kuba bikunda atani cyo bizovamwe atari nato yiwe urikura atari nado yiwe ukamuraba ukabona ko ari ibyo kujagara gusa urikura byumva nk'uyo mwanya uwo mwana wumva bikinira iki turi kumwe wumva bikinira iki yotuma bivamo nico gituma rero ibyo kuvuga ngo abavyeyi ngo barakunda abana ngo abandi barabanka
nukuri je cyo nta hino gishingira sinona byemera kubera bose uba wabyaye kumwe baba ari abana biwawe uriko urabyumva ubakunda kimwe kiretse ko gusa hariho umwana aza n'urundi rukundo urundi rw'akanovera hari urundi rukundo umwana yizanira imbere y'umubyeyi rw'akanovera rukumotiva rukakuzana kumukunda abandi bo bagaca babona ko umukunda gusumba abandi ikindi naco abana hariho nk'abana usanga ukunda kugurira utuntu urazi yuko mu bana nka batanu ufise hariho abana bakunda kubegwa usanga babegwa sivyo gusumba abandi wowe ukisanga nko mu barabara wahuye n'umuntu ugasanga afise impuzu runaka iyo mpuzu ugasanga akakanda kamuguriye umwana akamukuyira gaco usanga kuguze ko nyene washaka kuyiguze uzi kwikwira naka ugasanga ikwira naka ugasanga aciye ayitwara wa undi yari yayiguriwe ugasanga kubera wamubonye ukubisa uriko urabyumva ukavuga tejo basi nzomugurira iyindi ugasanga bishitse atamahera ufise cyangwa ugasanga wabyibagiye wowe waguma abona umengo n'ugwango umukunda ariko hari igihe ziva basura bimubwira amahera naba imyanya yose oyerega abana nabo baratahura pfuma umubwira ati urumva rero ko iyi mpunzi itagukwiye wewe nzo kugurira hanyuma ubukwirikira niwe nzogurira none hanyuma ucigura wa undi n'ubundi nyene umbereza ndakubwira abavyeyi badakunda abana babo mugabo sukuvuga ngo ubumwanse nukuri na jewe muhira je ngura impuzu zose nkazitahana mugabo mvuze nte nimucagure basanga bazihebeye uwo mukobwa urumva n'umukobwa yambara impuzu ngufi kandi yambara impuzu nini sibyo urumva rero yo ngerageje kuziha abandi bisanga zitabakuyira yisanga ari we zakuyiye urabyumva urumva mba nazi mvuga nti ni yanaka ariko birangira izo mpuzu bazimuhebeye bazimuhebeye rero namugana nukuri mwihangane ejo nagura izindi kandi nkasanga none umunsi ni wafise impuzu nyinshi ariko mama pastor impanuro ku bavyeyi kwera wowe ukuvyumva hari abavyeyi benshi abavyeyi bandi batameze nko kwawe ni bakunda bose hari abavyeyi batabakunda abavyeyi nukuri wowe ukuvyumva atariko bavyumva nuku umwana ubyara we wawe urashaka kuba utabitahura ko uwo mutima ntawubwira mugabo aha hanze tuzi ko hari abavyeyi vraiment umenga nyene sinzi ndabazi basi nagenda kubwire ngo basi nyimba urubona ari umwana yankwa uze wicara umubaze mbega muhira bo baba kwanka hajya reka ndakubwira hariho ikintu wewe ubamwo mbere washaka ntubone ko ari icyaha mugabo ugasanga uwo muvyeyi yagifashe ko ari icyaha nico gituma rero abana iyo basanzwe bankwa bo muhanura kwicara akaraba igituma nakakundwa akaraba igituma nawe yangwa niya bigenzura neza kicara impande y'umuvyeyi akaraba igituma kundurya azosanga ari wale mu makosa mugabo mama pastor uko biri kose umuvyeyi ni wabakuze ni wamamukuri bisigura umuvyeyi ni wategerezwa gufata gutera intambwe ya mbere kurusha uwo mwana kwera umuvyeyi wowe urakuze urazi ikibi n'iciza rero wewe niwe wakagovye gutahura umwana wawe muvyeyi yoje mu byose ububwirizwa kumutahura turabatahura kandi ntitubaheba umwe wese umufatira mu iyo faiblesse yiwe ukayinayimurekerana kandi ntumuta uriko uravyumva umuvyeyi ni nk'Imana uriko uravyumva nk'ubu rero woca uvuga ngo Imana harabikunda hari n'abayanka Imana nta muntu n'umwe yanka ushobora kubona ngo naka n'umuntu gwizatunga ngo naka bakora bimwe ariko byarase ko bagira uriko uravyumva rero abana bose tubakunda kumwe ariko abana nabo ari gihe nyene urukundo baruzana bakaruzana mpaka rugakura ku muvyeyi umwana uzobona yankwa urazomubaza kenshi ko abayeho umubaze mbega ubwo uratumwa ubwo ntawe utukana urazi ko abana benshi batuka abavyeyi urabizi ko abana batuka abavyeyi birashika batagira indero umwana akamutuma yashaka kumutakambanga ngo naje ntavye nkora umwana yamufata yamukubita inkoni imwe agaca yibara
uramaze kubibona dushaka imushikira fuso ukuntu yoyihagari ubwo n'ubutandero ubwo n'ubutandero ariko ikindi kibazo agaca yibara agaca ashaka ngo hinga yifate mugwane uriko uravyumva ayikwaka ahubwo akwereke ko atacumatse uyo mwana wo mukunda uwo mukunda ko ari nkawe uwo mukunda sha biragoye bugabo yego ntumuta uramukunda nk'umwana wiwawe wabyaye muga ntushobora kumuha agaciro kanini cyane nka wa mwana ushobora kuvuga ati fukama ngaho agaca fukama mbabarira n'ukuri sinzosubira uyo mwana ahaguruka utanamukubise ariko wa wundi azutora inkoni nawe agatora iyindi uca umuvutura izingana n'imyaka yiyo urukura byo ariko wa wundi bati n'ukuri mbabarira sinzosubira n'ukuri ndosa ucureka ariko wa wundi aze ngo muhangane mu guhane nuje ngo tugwane tugwane n'ibindi byose uzocuza uravyifasha yego nimba tugwanye ku nkoni n'impuzu zo kwimenya nukubanza kuraba urwo rukundo mbega gwaje gute kuri abo bana mbe nka jewe wumva na byabo bana 17 novuga ngo nkunze babiri ngo nkunze batatu nkunze bane byoca bingana bose urabakunda 17 bose ndabakunda kimwe uriko uravyumva uwo ntagira ico ndamuha ndamubwira nti nukuri wihangane iki ntaco mfise ugabe je nzokironka erega mama pastor ingorane hari rero ngaha hanze hari abavyeyi benshi bataganiza abana babo wowe nk'ubu urumva uramubwira ati buriya iki ntaco naronse uyu munsi mugabo umundi munsi na kironse nzokiguha mugabo rero abavyeyi nshobora kuronkera wumve ko ntashobora kuronka rega birumvikana zose 10 na zingahe tugaca dushiramwo nabo mba ntunze bo hanze abasengezana nabo natoraguye mu barabara sinshobora kuronkera rimwe ibintu bibakwiye birumvikana gose maka bose bakazokwirwa kandi bose ntibakwirirwa rimwe hari gihe uwanyuma aza kuronka wa wundi wa mbere nawe yaribagiye nuko nanayimuguriye ati kumba kunda naka kumbe sindamukunda gusumba kuko nawe naramuguri erega ikibazo nako kajambo rero ko kumubwira umwana ati rega je uyu munsi sinaronse bibakwiye uyundi munsi nzozanira wewe kugira ngo abana bakure bumva ko bakunzwe n'abavyeyi ico rero nico kizima abana mu rugo utegerezwa kuyaga n'abana mbego wibaza ngo ni gute abana benshi bakunda abamama babakunda kubera iki babama hafi baraganira cyane ariko abapapa bibereye mu byabo nahashikashika yigamira aba hafi y'abana cyo gituma kenshi abana usanga bariko barakunda mama wabo si kubera mbere mama wabo afise ibyabaha byinshi ariko urukundo bama hafi yiwe cyo gituma n'umwana yama hafi y'umuvyeyi usanga ari wakundwa cyane iyo bakiri bato iyo bamaze gukura naho turabira ku bintu kubyo muri ko murakora iyo bakuze rero jenanda hari kandi kabazo office ugasanga iyo bakuze bamwe barasohotse mwarabasohoye barubatse izabo ugasanga rero muri ico gihe ugasanga umuvyeyi kwa urumva abo bana ntibazogira amahirwe muri ubwo buzima urumva ugasanga uyu mbere novuga gute ndaguha igiti kihe ni ministre uyu mwana wawe umwe uyundi ugasanga ntiwanavuze ngo amina uyu ni ministre uyu ni umwana wawe uyundi nawe byaranse kabisa adandaza itomati hajya muri ville sinzi canke nyene hajya ku gatanda bivanye n'ahaba ntavyo nzi uyundi nawe urumva dufate ni nk'abana nka batanu uyundi nawe n'umwigisha wa hariya hejuru ntahonze ntumbazi hariya mu misozi uyundi nawe urumva bagiye mu buzima butandukanye kuko amashance samwe twese ntitubwirizwa kubaho mu buzima bumwe rero muri ico gihe rwa rukundo rw'umuvyeyi Kwe kumuja kuramutsa ministre guma ariho muguma muja kuramutsa kwa ministre Asha niho rara kenshi niwe mwana navyaye niwe mwana afise bajya nabo nabande bari nabo nabande mbere ukuntu bimeze kandi ibyo bintu abana benshi baguma bavyidoga yego
twebwe tuba tuzi ubushobozi bw'abana uko bungana tuba tubuzi uraraba ukabona ati naka n'ukuri arafise ikintu none nk'ubu dufate ujya acuruza itomati umusaba itomati nyene kuko nizo afise kandi aguhaye izo tomati uraziryohererwa ariko ni wowe kuba kuko nizo hafi afise nivyo ndiko ndakubwira nizo afise jewe rero kubera nzi ko mfise ministre namuvyaye ndazi ko afise ibintu jewe ujya w'itomati sindamugoza igikwembe kuko ntaco yoronka kandi sindamwanka ngo ntanguriye igikwembe iyo nkeneye igikwembe mbwira ministre nukuri ndakeneye akabuhuzu sibyo ndakeneye rasyo ndakeneye umuti sinze kuwusa buriya kuko ntawe afise kandi sinje ndamwanka izo tomate afise izo rengarenga nyene afise nizama umva ministre sinzoza kumusaba rengarenga nzoza kuzisaba buriya zicuruza ministre nzomusaba iki kira kintu cyose umuti iki byose kandi urazi gituma nzoba hafi sikuvuga ngo ndiko ndaba hafi ya ministre oya arico ndamukeneye ujya anya dafise sibyo byoma none naza kumusaba umuti w'ibihumbi 100 arifise umutahe w'ijana nyene azongurira uwo muti ivyo birumvikana none uwo ministre erega namiwe kubera iki ndamukeneye ko byinshi kandi no muri uwo mutangurira ashobora kungurira umuti w'ibihumbi nk'ijana mugabo nari nkeneye wa senkana ashobora gufata ya senkana nkaca ndamwongerereza umutahe w'itomate yewe ingo nkaca ndamuha izo senkana wowe uguma wibaza ngo nama kwa ministre kumbe kwa ministre hari n'igihe uwo ministre ari watunze bose ntavyo umenya muri bya bihumbi 100 yampa wowe urakuyemo ikanda mbiri sivyo urya nawe warakuyemo agapira kandi byose bivuye kwande kwa ministre kandi nta nibyo amenya ko ndiko ndabikora wero ugacubona ngo ngurumva ngo yama kwa ministre yama kubiriki ngo ni wakunzwe cyane oya si wakunzwe mugabo ni wafise uburyo muri ico gihe muraganira aba ari umuntu akuze nawe umviriza secret zose mu rugo ntuzivuga oya mbega nkubu reka ndakubera urabumubwira igituma secret zose zitari zo kuvuga mu bana none nk'ubu dufata wokwama wabwiye abana dufata ufise nk'abana barenga 10 wokwama wababwiye ngo nta mahera mfise ngo no musi ntimurya wocu babwira ngo no musi ntimurya ngo nukuri ngo nta mafaranga mfise ngo no musi ntimurya genda kubwira ukuntu mbwira abana nuno musi ubajije umwana mukuru kwaba ati mbega mama wawe nta mahera afise avuga ati mama n'umugwiza atunga kandi ntayo mvise kubera iki ntiyigeze abona ntiyigeze yumva nganya ngo ndamubwire ngo je nta kintu mvise ntigikunda uwo munsi nzi yuko nta roserasyo naca nigenza murabona iyi nzu ukuntu isa ntimurya uno museresi nsuma wumve singera no gwakongo bakaca bamenya ko biri ubusa kubera batakorofte kubera batakubuye kubera batameshe kumbe ku mugoroba ndindiriye ku mugoroba ko nza kuronka bace bajya ku mugoroba kandi ntibaguma bazi ko batariye ngo nuko nabuze ntibariye kuko batakoze isuku nabahanye bazi ko bari mu gihano turi kumwe umwana rero ntiwokwama wamubwiye ngo ibi ndabikura ushobora kumutera intege nke oya si umwana je nabivuze mfatiye nko kuri abo bana baba barasohotse uriya aye kumbure abona umenga ugumuja kuraba uriya gusumba we mubwiza ukuri kwe utomuganiriza umbwiye ati buriya rero wowe nanka kuza kukugora urabona ko bisanzwe bikugoye ati kimwe gusa ukamuba hafi ukamubwira ukanamutera intege uronse ukagenda ukamwongereza wa mutahe wiwe kugira ngo kumbure nawe agere aho yishikanye mu busanzwe Greta abana ego hariho abana benshi bakundana kamvuge nk'abana biwanje barakundana ego abana biwanje barakundana guhera kuri mukuru gushika kuri mutoya nk'ubu dufate nk'ubu nka jewe ntakaye
nta karamu Mm. ntaryo banzeza Mm. umwe wese arafise uwo arihira Mm. ubundi wese arafise uwo arihira Mm. nyene hagezeho babona ko uyu unya yabuze baca bamwegera Mm. bakabaza ati mbega wowe ubuze ikaye zingahe wewe wararishe ku kwezi Mm. iyo babonye uwo atayafise ari we yaramujejwe Mm. abandi baca bamurihira Mm. umva ko bakundana Mm. hariho n'abandi bantu utibagiye ko badakundana umwe wese yitaye ibyiwe yitaye ibyiwe ego uriko uravyumva Mm. mw'uyo mwanya rero ubonye yuko umwe wese yitaye ibyiwe ucuza kuri wa wundi Mhm. umwe afise Mm. niwe mushwana n'ubundi niwe muca mushwana ukavuga ati Mm. none nibiki ko bene wanyu ataco bafise nibiki Haburiki. habura iki wewe urabirose nimbona birose nje ndabifisemwo uruhara Mm. ugaca utangura gushwana nawe n'ubundi washobora kuko urabona ati jewe mama nankunda nubwo biri uko mugabo uri kuragira iki kugira ngo mutoyi wiwe nawe azagere aho basi yageze n'atohagera Mhm. akagera ahandi Mm. basihiwe Mm. aya ntatari sana kanizere ko rero abantu bagiye bariga byinshi bitangaje ndetse binatandukanye kubera yuko burya harimo inyigisho nyinshi nagiye nahigiyemo nagiye ntahura impamvu bano babibi baja kuramutsa bama muri bya bipangu kumbe baba bagiye kuba bagurira imiti cyangwa se kuri babandi bashaka kuba bagira icyo bakoze ariko rero wari umwanya muremure w'inyigisho karabwiye ko ndabakunda cyane ndashimira bagenzi banje mama pastor akoze cyane kuza kubana nanje namwe murakoze cyane Greta kandi ndagushimire cyane wakoze kubana nanje wakoze cyane Trésor nuko gukora subscribe ndetse na share na comment